Urabona ukuntu nabaye anariko ndateka ibitumbura nuna kafu Haleluya. Amen. Haleluya shengero ry'Imana. Jewe ndanezerewe cyane maze iminsi mbona ibintu bishasha. Jewe mw'iyi minsi Imana yarangije ingwara nari ngwaye imyaka 25. Jewe nari ngwaye iyo ngwara nari narayanduye ahantu bakubwira yuko ngo ari mwonga. Nukuri iyo ngwara yari induhije cyane gushikaho abantu kwaba turyamanye nababwira ko imvura irikira mutarikiraho. Nababwira ati jewe kuba numva imvura irikiraho ati nta mvura tubona. Nukuri iyo ngwara yantwaye amafaranga menshi kuva nayanduye mfise imyaka 8 ufise imyaka 33. Kuva ninjire ngaha umutima wanje nta kindi kintu numva sengera atari iyo ngwara. Burya iyo ngwara nukuri yakize. Jewe aha mumbona nukuri nakize ubu mu matwi numva neza iyo ngwara byari ibintu bima bisuma gushika bambwira yuko kugira nzokire abapfumu bambwira ngo uzogenda ahantu wigeze koga mwibenga utahamenye nitwokuvura n'ibikunda. Mama aravuga ati ntabwo rero tumureka kwede barambwira ati nagende basagura inkofero iyo nkofero ngo karusana ngo yambaye baducakira iyo nkofero sinayiguze baranya ndobera bigumukonyere bigumaho ivy'abapfumu. Jewe nukuri Imana yangiriye neza nkijije ubu mw'iyi minsi yanyeretse ibintu bikomeye cyane numva n'umubabaro mwinshi. Imana yankuye ahantu iranjana ahantu mu rushengero. Ubwo rushengero usanga abantu bambaye impuzu zera gusa arabaririmbye gusa bari baguma baririmba. Oya mvuge Imana beshije gusa. Nkiri maze kubita mvuge ingene wakize. Jewe nukuri nakiriye ngaha ubu nukuri ndashima ndakomeye. Ubu gutwi kurumva neza. Kurumva neza hari iminsi naguma numvise bisuma ngize gutya nkora gukuri gutwi kinomo kingana mu. Hari mu ndwi iheze turi mu masengesho. Mu ndwi duheje amasengesho nukuri Imana yangire neza yangiye. Dukomera amashi umwami wacu Yesu Kristo. Imana nari yagiye ati jewe niwankiza nzogura intebe mw'ishengero nukuri naje ndazizanye. Imana ishimwe. Amashi ku mwami Yesu. Yesu ashimwe cyane. Amen. Nashaka gushimira Imana ingene yanyongeye iminsi yo kubaho. Twari turi mu masengesho y'umunsi wa gatanu sinibuka itariki mbwazi nk'indwi zitatu. Naraje gusenga mugabo naje nacerewe. Nk'uko pasiteri yavuze yuko iyo tuje ducerewe usanga abadayimoni bicaye ku ntebe. Nibaza ko ibyo byanshikiye. Bako bashitse muri iyo ntebe sinigeze ndonka amahoro. Nicaye ntangura kumva ibintu umenga bituga biva mu nda, ntangura kugomba kuvunisa, ngomba kumaciragura. Mugabo nta no kwiyumvira base mfume nibuka n'abadayimoni bariko barantera. Yesu ashimwe cyane. Hama mu nyuma rero ntangura kubona ntabona. Ngerageza kuguma nkano amaso kugira mbone mugabiranga. Cyatevye sinamenye byagenze. Nasubiye kwikangura ngeze ndi muri hopitali ngiteye mu amaserumu. Jewe rero sinovuga ngo byagenze gutya mugahishyo nzishosho. Icyashosho nayo nagikoze kubona je nacerewe. Hama kubera ijambo riri muri Yesaya 49:16 ngo nishushanyije inzitiro zawe mu kiganza canje ngushushanyije yagushushanije mu biganza byanje inzitiro zawe inzitiro zawe zanoza kw'amaso. Urumva rero uhoraho yankomeje kw'amaso kandi hariho n'indirimbo ivuga ngo nawe tubona umushobozi w'inguza uzokurishikura mu kuboko. Ndashimira Imana ko yanyongeye iminsi yo kubaho. Yesu ashimwe cyane. Amen. Dukomere amashi umwami Yesu. Ukweli Imana yamugiriye neza cyane. Bari bahebuye mugabe y'abantu bahebuye ni Imana ikitamurira gukora. Yesu ashimwe. Ndashimiye Imana yankijije ugutwi bivuye kuri kakunyu umwongere yaduha. Kwa muganga bari bambwiye yuko nzorinda kuja ku muganga w'amatwi. Burya cafata kakunyu ndagatoba cashira mu gutwi kubanya munsi ndagashitsemo habonetse igitangaza sindasubira kumva ikintu na kimwe mu gutwi. Hashimira Imana yanangijije iryinyo ikandinda n'isanganya ku wa gatandatu ihabwa icubahiro. Nimuze muragira umwuga wo gushira umunyu mu matwi n'abantu b'Imana. Oya
yashize umunyu mu gutwi oya nimuzosubire naho yakize nimubibandanya oya nukuri kose ariko ibintu bidashoboka Mana yanjye ni hamwe Yesu yatoba ivu akabishyira mu maso bibaye kimwe n'ukuri kose amen Imana ishimwe cyane. amen Nabanje shengero ry'Imana twifuriza iherezo ryiza. kurikirana Twifurije iherezo ryiza. Ko mwaje ngaha ndazi mwaje mwese mwaje guhiga iherezo ryiza. Rero naho nasengera ngaha muri Repentance. Hanyuma ndagisanganya ndamara iminsi itari mike mu bitaro maze umwaka ndabona yuko namerewe nabi nuka naraboze ndiyumvira ati none Kamana jewe ikintu noba naragukoreye wowe ushobora kwibuka uhagarare ko kuri kimwe kugira unkize. Haraza abapasiteri barenga 4 baransengera biranga Imana ica iranyibutsa ahantu nahora nkuburaho ahantu twasengera mu cyumba cyari ngaho cyane yuko ari ngaho muri Repentance. Icyo gihe hari umwarimu yitwa Pascal unabonye hari Olivier. Hanyuma rero niko guca nora telefone umukozi w'Imana kugira numve yuko yabakiri ngaha mu Burundi. Hanyuma numva cyane ngaha mu Burundi mugabo nkiyumvira ukuntu nzomanuka kununuka imodoka nzuriramo ukuntu ngumambira kandabere yarankora igikorwa umwungere w'Imana afite amavuta atagira kwangana ahubwo n'umubanze mu muntera amashi. Hanyuma basi yongera ndagaruka ndamutelefona yongera ndagaruka kumuraba garutse kumuraba abona ko nabaye anayeko ndateka ibitumbura nunamye kafuka amanunamyeyo amavuta ataraguritse arenga isafuriya acaragwa. Hanyuma aguye mu makara urubeya rucaraduga n'umupira nayo nambaye kwa muganga babagomorore nabira amazi ibintu bya Jone. Umukozi w'Imana amaze kumushikira aransengera amajambo yanyatuyeko arambera amajambo y'ikimazi. Hanyuma nkongera nkashimira n'ishengero rya Repentance ndi mu kuva mu bitaro baragize icyo bakora bararaga ukuntu nashobora kuva mu bitaro. Hanyuma ibintu byose ndamira mu gwakiriza ari ikawa nagwakirije. Ubu rero ikintu nagomba gushimira umubyeyi wanje nongere papa wanje ndabizi natembe ikintu rero nagomba gusaba icyo usaba icyo ushaka gusaba jewe jewe umugore wanje naciye ntanga ikawa. Izo kawa nabura muri 230. Hanyuma izo kawa ndazikanze nk'ingwati baguma bazamura. Umugore wanje umuntu kumvikana ngabo hejuru yaho kubera atayumvise tuguma dushaka gucana. Ivyo ni nahe wewe urabinzanira ndakwereka ivyo ako nakabazo gatoyi gucanamo jewe iryo misengesha abo n'abazimu bagomba kubahukanisha abo turabasekeza n'amasengesho. Haleluya. Nanjye ndashimira Imana ibitangaza yankoreye. Imana yarantabaye. Uwo mwana mubona ngaha angira abakozi Imana baramuzi cyane. Ngene namuzanye ku tariki 19 ku tariki 17 badutelefone saa 9 z'ijoro n'iminota 10 batumwana karabaye turi ni Bujumbura ari ruguru. Hanyuma abana turababwira tuti nimumujane ku rusengero. Baramujana ku rusengero ararayo rigwa biranga. Mugabo umunsi wa Mungu umudamu acavuga ati genda mumanukana. Ndamuzanye yari nk'umusazi yaranjye amenyo yaranabura yarabona umuntu afise nk'icupa y'igera akakitumura ati ngomba sinzi uko yabivuga byari byateye ubwoba. Mugabo ndashimira Imana yaje mufasha wanjye acambira ati umuzanye ku rusengero yantegereye ajya ku Permanence twapakurura muterura umufuko w'amakara
duterutishira mu bajaji umwana yarakoma induru yarasha mu mubiri yaguma ko induru aguma yaka rero ndoshimira Imana ngaha ko nabonye umubyeyi yarankurikiranye arakurikirana n'umwana n'abakozi b'Imana bandi ngaha baramusengera umwana naramuhetse inshuro ndamugura hajye ndamujana mu buyenzi mu Ruvumera ari mu mugongo abantu bakaraba deho mugabo ahetse umwana ye bagatwenga mugo jewe nari inzi cyacu nta na kimwe rero ndababwira umwana ntiyahonyera hasi umwana ntiyituma ntiyaje kumanda mukuru umwana ntiyicara yaguma aryamye akoma induru ubu nguyu aragenda niwo murabe banyandika ibitaro turagurana amahera n'uwo tuvukana rimwe n'amahera 5 banyandika guca kumubaga ngo pasiteri avuga ati ntazobagwa umwana azobwira Imana izomukiza ndabibona yuko ari bitero wa mukozi w'Imana ari ngaha yari yavuye Tanzania ujya Imana yamuciye mwabona ndamuteruye ndi hagati mw'ishengero bari umuntu ari afise umwana abantu bararaba ati byo byose n'uyu ndamujana nicara kuri karotare baramfasha baramusengera rero ndashimira Imana yuko yamukijije Imana yaramukijije kabisa n'agasigaye numva yuko kababara nizeye Imana irakiza kandi njye nishimira Imana umukozi w'Imana yarasengeye ntabisahomba maze imyaka 33 mpanze ndamuru mu Buyenzi mugasenge mfise amabati 5 asenge inyuma y'amezi 3 nari ndose amabati 30 ubu rero narubatse ndibaza nize yuko nzohava nje waje vuba cyane dukomera amashyi namwe Yesu uyu mwana ni muzuka abakoze ngana baramuzi twari yarababaje unamuravya amarira yarakoroka umurava yarafise ububabare uburibwe ubushuhe buteye ubwoba bamushikanye kwa muganga n'abaganga bakomye induru bamuzanye numva amarira umenga ntiyatanguye gukora kuravya ububabare yarafise igice cyose ku magara mu nda amaguru yarimwo umuriro yarimwo ububabare buteye ubwoba tuduze icyubahiro cy'umwami Yesu Imana irahari umuganga acamushira kuri operasiyo ako kanya barabura amahera Yesu ni mwiza cyane haleluya haleluya baca bamuzana hano ndavuga ati reka dusenge uyu azokira ntazopfa mu izina rya Yesu Imana irahari cyane ntayihari Imana irakora cyane nikora ndanezerewe Imana cyane Yesu nashimwe jewe kumusi hari mukwidwe n'abanaje ngaha misi sanzwe Jesse nigira senga dimashe mu gatondo n'ubuntu Imana yangiriye naraje mukwidwe ndazana igitendo cy'amazi aragisengera umukozi w'Imana ndagidugana muhira hari ikintu duteye mu mbati twigera tuburya mama arambwira ati rega mwana wanjye tugera dupfe n'inzara ndamubwira ati ntacyo muzoba ko wahisemo inzira y'agakiza intambara zirimo ni nyinshi ayo mazi ndajyana ndayimizagira mu nzu ndajyana no mu ndimiro ndayashiramo ndavuga ati mugire ukwizera ibintu bigiye kugenda neza niho nicaye nganga imitwe yo gushima muga Satani ntiyicaye ikagoma ingwanya ntuhaguruke ndavuga ati nakoze Imana yamara ibitangaza ayo mazi yarakoze mu ndimiro ubu barasarura neza nabo bajyamo bakaguma bumva ibintu babirurira ku birera ivyo navyo mama ivyo byurira mu nzu byo birapfuyeho byaraheze Imana ishimwe rero dukomera amashi umwami wacu Yesu aho batasarura barasoroma kubera gusenga Imana tuduze icumara c'umwami Yesu hari umuntu yibuka uyu muhungu hari umuntu yibuka abasenzi muramwibuka uyu muntu yarakomeye umusazi yiruka yaradukubitiye ahantu yarakubita ubutebetebe yarakubita amashiti nimubyibutse ariko reka abo umuhungu gisigara igisore cyiza cyane ariko abadayimoni baratsinzwe gusenga guhindura ibintu haleluya gusenga ni kwiza guhindura ibintu
Haleluya. Haleluya. Manishe. Manje narashoboye guterwa n'abadayimoni mu ngwara ngira ngo nta ngwara n'imwe hari ku isi kiretse sida na diyabete kuba batamvuye kabisa. Naragiye kwa muganga nabanje kumva mbabara mu nda ngaha anye ndababara cyane ndagenda kwa muganga barabura indwara ngwaye biraduga rero biragera ngaha mu mutima bimaze kugera mu mutima birandukira no ngaha anye ahamudikiriza babigavuze kugira ngo ahamudikiriza ndagenda kwa muganga bacambira ngo ngwaye amara indwara bitigituma ndamira imiti ndayimira amezi 6 arahera hari mu kwa 6 rero hari hageze ko fatwa neza na neza rero nzingo rero ngo ndiko ndamira imiti ngo byaheze umutima aho rero nawo nturafatwa mutere hamwe n'igikiriza kiduga kigihugu umutima yambaye gutya ishati umutima uri kurakubita ishati yaduga gutyo gibona hamwe ishati kumigira gutya reka aho rero naho ni hari bwaboneke n'ishano naho munda ngo ndimbe ibe ni ngaro kubunye aho ni hari bwaboneke vuga icyo yagatsindoka mu buhambitse rero maze narabyimbinda ndabyimba cyane ngiye kwa muganga baramurwaye ariko naraje ngaha mu mwaka uheze barasengera urakira uyu mwaka uyunye ngaha anye niho rero byari byanse niho byarangiye rero byagenze neza ubonye nakize meze neza n'ukuri gatundu ni sawa mu gituntu ngaha byarurutse rero hajya niho byagiriye ibice byari umutima ubutera neza nta gikiriza ntabwo gitera kumwe kwa haragitera. Haleluya. Amen. Rero hanyuma y'ibyo naho narazana umutwaro wa mwene wacu by'ukuri nawe abazimu bari bateye umuryango wose ku buryo nta muntu n'umwe yari gusigara ngaha mu isi mu muryango w'iwanje wose uhereye kuri mukuru wanje gushika kuri mutoyi gusa abakobwa bo nyene nibo bakomeye binova ngo bakomeye nyene wacu ahari hanze baramuhiga basuma ariko aranyonga imodoka arayitusha bariko baramwiruka kinyuma arayitusha aho ndavyiruka barabingogera wameze neza umugore we yari no mu Burundi yaramujanye kubera yari umurasaza senga yaramusengeye kabisa ndaza basaze abazimu amara y'imyaka 4 atakinararu kananyonga imodoka irapfa barayicandagura yose aragura iyindi ubu rero imodoka abaranye imodoka warakomeye kandi abo bavuga ati mukumuna nazoza kabisa genzo muzana uzomuza kandi ubundi mwene wacu nyene nawe nyene yarahindutse kubera yari yasaze kwaguma dushwana aranyaga ibintu byose ngira ngo sinzi ndasenga papa namukuzane kabisa waramusenga ubu turarayaga tuje kabisa ndavuga ati Imana ishimwe n'ukuri. Haleluya. Nashimiye kubyiga no kuri Imana igihe y'ikora n'ukuri n'ibindi ndabizi zobinkora kabisa bukabaza aho bashitse nta bagusigira impuzu wambaye nta kintu nakiye bagusigira abazimu barapfuye dukorera amashumami Yesu senga ujyane muzuka ujyane muzuka kweli ujyane muzuka mu bari barapfuye ujyana nawe ni muzuka Mama ishimwe jana nahita gushimira Imana ku munsi wa kabiri wo cyanza muri repetition kwa 3 nafashwe n'ibere rirambyembana mw'ijoro riranja rirakakama hamwe numva naje kenge bunjanye bakeye mu gitondo ntashaka no gutambuka bitakunda ko ntambuka umubiri wose candajanja wese no kuvuga ko no kugenda nako kugenda nicaye ariko Imana irakukijije kweri umunyu warabinkoreye ndakandisha byaratimbutse ntashimira n'Imana ku munsi w'ishugwe Imana yaranyishyuye umutwaro nari mfise igihe kirekire. Amen. Dukomera amashi umwana wacu Yesu Kristo. Ari abantu batabawe n'Imana yasizeho repentance. Wa mugabo ngo we repentance baje hageze. Yesu nashimye. Amen. Shimira Imana ko yansubije ubugingo bwari bwamvuyemo. Nari namaze kurwara nabaye nabi umubiri wose mu nda byononekaye
ariko Imana isubiza kuba muzima ntihabwa icubahiro. Kandi ishimiye umuvyeyi wacu yaraririye Imana kandi amarira yiwe yarashitse mu ijuru, Imana iratabara. Shimiye umuntu wese yaririye Imana hanyuma ndava mu rupfu nari namaze kurugeramo. Imana ibampezagirira ibirengeye ivyo izoduha iherezo ryiza. Amen. Abatima aho bari bagusize nawe uhabashira bakubite mu izina rya Yesu. Yesu nashimwe. Nandi narinde gushima Imana. Itariki 25 z'ukwicumi muri 2017 nari muri bloke nagiye kubaruka umwana wanje wa mbere. Itariki 9 z'ukwezi kw'indwi kwa 2020 naho nyene nari muri bloke ngiye kubaruka umwana wanje agira kabiri. Ico nshima Imana nuko namava yonze muzima n'abana banje bose, kandi nyuma y'indwi mba ngome yatangwaye nimwe mba mfise haba habo. Amen. Amashi menshi ku mwami wacu Yesu Kristo.